Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse mwebwe mukurikira ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Passe Entertainment and Media. Sangwa ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Uyu munsi ikiganiro ndabafitiye fise ikiganiro kigaruka ku Barundi bari muri Kenya. Kuko nanje niho nsanzwe mperereye, ibibera muri Kenya byinshi ndabizi, ibibera muri Kenya byinshi biravugwa. Ugasanga biriko biraca mu ma groupe ya WhatsApp y'abarundi basanzwe bari muri Kenya, mu ma groupe ya diaspora, ukadusanga bimwe ncangenda ndabibona, bimwe ncangenda ndavyumva, ibindi navyo nkabibonesha amaso yiwanje, kuko aho ubaye akenshi urabona ibiriko birabera ngaho onye. Rero uno munsi ikiganiro mfise ikiganiro kivuga ku ngaruka mbi z'abantu bashoboye kuza mu gihugu ca Kenya batagira ivyangombwa. Ivyo vyaravuzwe cane, abasanzwe barongoye diaspora ku rwego rwa Kenya baragerageje barasemerera, kuko haragiye haribonekeza utunenge twinshi cane bivuye kuri uko kuntu hariho abarundi baje mu gihugu ca Kenya badafise ivyangombwa. Ariko iryo naryo ntiriba ari ikosa ryabo, ikosa aho riri abantu bari bafise ivyo vyashara, abantu bakoze idiri zo guhenda abantu bari mu gihugu c'u Burundi bababwira bati kuza muri Kenya biroroshe, ushitse muri Kenya nta ngorane, ivyangombwa ntibikenewe. Rero uyu munsi ivyo biriko biratuma ishusho ry'u Burundi rivugwa, abarundi bavugwa ko abarundi bari mu gihugu ca Kenya ata vyangombwa vy'u Burundi bafise, ahubwo bariko batwagiriza yuko dufise ivyangombwa vyo muri Kenya. Ngira ngo mwarabonye no mu ndwi iheze yuko hari uwishwe acumiswe, uwamucumise, umugizi wa nabi yamucumise amwagirije ngo afise ngo ivyangombwa vyo muri Kenya. Rero ikiganiro nabateguriye ni ico ngomba tugenda turaganira rero, ko tutagiye turahanurana, tutagiye turabwira bari mu gihugu c'u Burundi ko batoguma bahendwa ngo baze bajabuka imbibe baje muri Tanzania, caye baje mu Buganda, caye baje mu Rwanda, sinzi caye baje muri Zambia, Kenya badafise ivyangombwa, baje South Africa badafise ivyangombwa. Nagomba yuko ndababwire yuko bifise ingaruka zikomeye cyane. Reka rero tumira amateka toya, ariko ukabutari bwagire subscribe kugira ngo uzohore ubana natwe mu biganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Passe Entertainment and Media. Reka tumira amateka toya rero cenza ndababwire mwidonido ivyo nabateguriye vy'uno munsi. Narimejeje kubivuga, uyu munsi ngomba ngaruke ku ngaruka mbi zo kuja mu gihugu uvuye mu gihugu ciwanyu uja mu kindi udafise ivyangombwa. Uyu munsi ariko haribonekeza abantu bamwe bariko baragiriza abarundi bari mu gihugu ca Kenya ko hariho abarundi bamwe boba bararonse ivyangombwa vyo mu gihugu ca Kenya, ariko bishobora kuba ari vyo canke ntibibe vyo, kuko ibi bica kuri zino mbuga ngurukana bumenyi, abavuga abatanga ano makuru nta vyemezo batwereka, nta vyemezo bihari, kuko n'ababagiriza bamwe na cyane biriko bica ku mbuga ngurukana bumenyi nka TikTok, Facebook na Instagram. Ngira ngo kumbure ku bantu bakoresha Instagram muraza murabibona ukuntu bavuga ngo abarundi ngo barahawe ivyangombwa vya Kenya, ariko ku bwanje nk'abarundi nzi bari muri Kenya nta murundi n'umwe ndumva afise icyangombwa ca Kenya. Gusa abantu benshi n'ubu nguma nsubiramwe ndabivuga, barabona yuko hariho ino muri Kenya abantu benshi bakoresha Safaricom, bakoresha M-Pesa. Ivyashara vyose uba uriko urakora hasabwa umurongo wa Safaricom kugira ngo ukoreshe M-Pesa. M-Pesa ni nka Rimi Cash canke Eco Cash mu gihugu c'u Burundi, muravyumva. Rero hariho abarundi bashikino kugira ngo bashobore kuronka iyo mirongo, kubera atavyangombwa baba bafise canke baba bafise amarese Passe yarabaye expire,
ukaza usanga barondeye umukenya arabaguriye umurongo kugira ngo bazohore bawutorera ko amahera. Rero aba bakenya bamwe bamwe badatahura baca bibaza babonye nk'umurundi ariko aradandaza nk'ivyiwe canke ariko arakora ibindi vyiwe akurungikiye amahera akazabona haje Benson Waidera, urumva nka Waidera ni izina ry'abakenya, aca yibaza ati uyu muntu yarahawe ID, ati kuko ntushobora kugenda ku register umurongo wa Safaricom udafise ID. Rero aca yibaza ati uyu muntu ari muri babandi bavugwa yuko bahawe ivyangombwa. Rero abantu mukoresha imirongo yanditse ko banjoroge, yanditse ko ba Waidera, yanditse ko aya mazina yo ngaha muri Kenya banjuguna, mumenye yuko mu Burundi aya mazina atariho, muze muririnda cyane kuko aba bakenya icyo bamaze gutahura yuko uwo murongo wewe ukoresha wa Safaricom wanditse ko izina ry'umukenya, baca bibaza bati wewe uri muri babandi bahawe ivyangombwa warahinduye amazina. Ariko akenshi nibaza ko atari byo. Akenshi ndazi yuko abantu benshi mugurirwa imirongo na bano bantu bo muri Kenya, kuko ugiye kuraba muri rusangi abakenya n'abarundi cyane n'abanyamahanga babanye neza. Nabwo hariho ama content amwe bagenda bavuga bati hariho ati ntabwo abarundi babanye neza n'abakenya. Nukuri muri rusangi babanye neza n'abakenya. Igihugu ca Kenya gifise ngira ngo plus de 50 millions dans la population, ariko nibaze yuko atabantu bashika n'ibihumbi 100 boba banka abanyamahanga bari mu gihugu ca Kenya, kuko twebwe turizegwa mu buzi gusumba imvukira za Kenya, turizegwa mu bintu byose bitandukanye bakadukunda. Urumva ngaho onye ugiye kuraba muri rusangi Kenya n'u Burundi Kenya n'u Burundi bifitaniye umubano mwiza, kandi abakenya n'abarundi bafitaniye umubano mwiza. Tuze turabiba urukundo, tureke kubiba ugwango. Jenda habaye imyaka ndwi, muri iyo myaka ndwi ego ibintu vyagiye birahindagurika buke buke, ariko uyu munsi novuga yuko muri rusangi Kenya abakenya n'abarundi babanye neza. Twe tugishikino ahanini havugwa abakongo n'u Burundi nta nubwo bavugwa cyane kuko nta barundi bari bagwiri, havugwa abakongo. Abakongo baravugwa, nibo bavugwa n'abanyarwanda, ariko uno munsi havugwa abarundi igusa. Rero reka tugaruke ku ntambamye zo kuva mu gihugu udafise ivyangombwa. Murabizi haragiye haravugwa yuko abarundi benshi bagatumwako n'abarundi bakabahenda ngo nta vyangombwa bikenewe ngaha muri Kenya, bakaca baza ata vyangombwa bafise. Ariko reka dushimire diaspora burundeze yaragerageje gusemerera, yaragerageje gukora uko ishoboye kose, ivyo bintu biragabanuka. N'abatari bafise ama passport baratashe mu gihugu, benshi bararondera passport zabo. Ariko sinovuga ngo benshi ngo ni benshi bafise ama passport, hariho n'abandi bakicibonekeza abadafise ama passport. Rero hakujya kuntu umurunda agwa mu ikosa agafatwa, hanyuma ukaza usanga nta vyangombwa afise. Ivyo bintu murabizi yuko na polisi yigeze kuba igenza izifata abantu, ugasanga nta vyangombwa. Nka Passe, hari avara Passe harafashwe iyasi rimwe abarundi 18, abarundi 2 nibo bari bafise ivyangombwa, bari bavuye mu gihugu. Rero kujya kuntu bagenda barabishira ku ma social media, bigenda biravugwa kuri zino mbuga ngurukana bumenyi, hajya n'abanyagihugu baca babibona yuko abarundi bava mu gihugu ata vyangombwa abafise. Naho rero hacaza haribonekeza mu vyashara abarundi baba bariko barakora ya mazina yabanjoroge. Rero abanyagihugu bakaca biyumvira bibaza yuko abarundi bavuye hari ata vyangombwa bafise, baca baraza bashikanga, baca bararonka ivyangombwa. Rero ni nayo mpamvu uno munsi abarundi bariko baravugwa cyane, bariko baravugwa n'abakenya bamwe kuri zino mbuga ngurukana bumenyi, kuri social media bariko baravugwa yuko abarundi boba bafise ivyangombwa vya hano muri Kenya. Rero abantu batumye ko abarundi badafise ivyangombwa
umenye yuko mwadukwegeye, kuko n'aba bakenya bavuga yuko abarundi bava mu gihugu c'u Burundi badafise ivyangombwa. Oro c'est faux. Si twese mugabo baca bavuga bati umurundi wari wese ava hari atavyangombwa afise, kuko n'aba banyagihugu bato bato bonga anye naba people, kuko umubwiye yuko unafise passport canke umweretse passport yawe aratanga. Nabonye abo dukorana baje nkora hari abantu bashika nka 16 gutyo, sinzi ukuntu nari ndiko ndafotora passport yanje, baratangaye babonye mfise passport, baratangaye babonye yanditse ko ari ya East African Community. Rero kandi bitwa ngo barize ko ino muri Kenya abantu benshi bariga kujya kuntu batanadubura, usanga n'imiburi bafise secondaire ata university bafise, mugabo baratangaye babonye je mfise passport. Rero izi ngaruka ziriko ziragaruka kuri bano bene wacu, bamwe no kubizira turiko turabizira, bamwe no kubizira bariko barabizira, biriko biva hahandi kuri kwa kundi kwa gutuma ko abarundi badafise ivyangombwa muri kino gihugu, niho biriko birazanana. Iyo niyo ngaruka mbi yo gutuma ko umuntu mu gihugu ngwaze mu gihugu ca Kenya canke je mu kindi gihugu adafise ivyangombwa. Kuko narafa Passe narabonye muri Tanzania harabaye umukwabu, harafashwemwo abarundi benshi batagira ivyangombwa. Mbega hano muri Kenya nta batanzania bahari? Reka tuvuge bino bihugu vyegereye igihugu c'u Burundi, nta banyarwanda bahari, nta bakongo bahari, nta Uganda bahari, aba Somalia ntibahari, aba Ethiopia ntibahari. Kubera iki mu gihe haba habaye imikwabu abo mpejeje kudondagura badaba benshi badafatwa nkuko abarundi bafatwa ngo ntibafise ivyangombwa? Kubera kwa gutuma ko abantu, kwa guhenda abantu, kwa guhenda bene wacu bari mu gihugu c'u Burundi ngo urasafira atavyangombwa ufise, kugira ngo mukora izo diri zo kubaga ivyo bihumba amajana ngahe babasigira kuri konti cyangwa basigarana abagore banyu. Rero abantu mwakoze iryo kosa munakwiye kwihanura, ntihagire n'ubundi muntu yosubira gucutsa agatima ko gutuma ko umurundi kukura umuntu mu gihugu adafise ivyangombwa. Ibi nivyo biriko birakwega inkwezi y'amarere, biriko biratuma uburundi buvugwa yuko abarundi bari mu gihugu ca Kenya badafise ivyangombwa, biriko biratuma aba banyagihugu bavuga ngo abarundi ngo bahawe ama-ID. Kweri iki barabona ko tugwiriye muri kino gihugu, kandi no mu gihe habaye nk'umukwabu kanaka canke abarundi baguye mu makosa kanaka, akenshi usanga atavyangombwa bafise. Rero kujya kuntu bivugwa kuri no mitandao, niho abanyagihugu baca bavyakira uko nyene yuko abarundi tuhazi uko nyene abarundi tuza tudafise ivyangombwa. Rero murabona yuko bamwe batanguye kutwikeka no kutwica bakatwica, bariko baratwagiriza ngo dufise ama-ID, ngo dufise ivyangombwa vya hano muri Kenya kandi atari ivyo. Ego simpariye ko hari abarundi batoba babifise, harashobora kuba hari abarundi babifise, ariko ukaba ugifise mwene wacu uzokinyegeze, kuko bariko batwagiriza ngo twatoye ivyangombwa kugira ngo tuzoje mu matora. Kazofatwa wewe wagiye mu matora, uzohanwe ku gatwe kiwawe, ntuzohanwe ku gatwe ku Burundi canke ngo bitume abarundi bose bamererwa nabi ku bwawewe. Twese nta muntu n'umwe azi ukuntu yaje, umwe wese yarizanye, kandi rero umwe wese mu gihe yizanye ni wazi ukuntu ategerezwa kubana na ino population ya Kenya. Rero ikiganiro reka ndahigarukirize ngaha, caje kugaruka kuri zimwe mpambamye zo kuva mu gihugu mudafise ivyangombwa, biriko biratuma bamwe mu bakenya batwikeka ngo nta vyangombwa abarundi bafise, biriko biratuma bamwe batwikeka ngo twaciye turondera ivyangombwa vyo muri Kenya kubera ata vyangombwa vyo mu Burundi dufise. Rero ikiganiro reka ndahigarukirize ngaha, abafise ivyangombwa barabifise n'abatabifise barahari, kuko hariho abaje mu manyanga kuva inyuma ya corona, haciye hatangura kuboneka idiri zo kuzana abarundi batagira ivyangombwa. Ariko nta kindi gihugu kiriho kiravugwa yuko atavyangombwa abene gihugu b'ivyo bihugu bafise hano muri Kenya, kiretse abiwacu gusa. Rero abantu mwakoze izo diri
mwaradukoshereje cyane kandi muriko muradukoshereza, ntimuze mubisubire, ivyo bihagarare, turavyiyamirije. Imana ibahezagire rero naho ubutaha mu kindi kiganiro. Merci beaucoup.